Inshuti bene data bakunzi b'ikiganiro cacu shingira intahe Imana, turi n'umunezero ntangere wo gushobora kubana namwe kuri uno munsi. Turi kumwe n'umukozi w'Imana adasanzwe, ni umukozi w'Imana yitwa Prosper Yakaremye, benshi baramwumva ariko ntibari bwamubonesha amaso. Uno munsi ngaha birashobotse, dushimiye Uhoraho yamutuzaniye. Ikiganiro n'ikiganiro categuwe umwanya muremure cane, ariko cagize intambara idasanzwe. None rero turashimiye Uhoraho yakunze ko uyu munsi tubana na mwene data Pasteur Prosper Yakaremye. Reka dusenge imbere yuko ikiganiro gitangura. Mana Uhoraho, Mana y'icubahiro, turagushimiye cyane kubw'urukundo rwawe, ubwiza bwawe watugiriye, tukaba dushitse kuri uyu munsi iyi sango tukayishikira. Turaje imbere yawe Mana, twisabiye imbabazi aho tutagororotse. Mana, turasabye ngo ubwiza bwawe butuboneke ko amaraso ya Yesu aba ari atuboneka ko, kandi ibyo tuvuga byose bibe byawe, ntihabemwo ibyacu na kamwe, ariko bibe wewe, icyubahiro kibe icawe. Uhoraho, turasabiye umwe wese, umukozi w'Imana yaje, nanje ubwanje, eka n'uwuzovyumviriza wese, ngo ntaze atahe uko yaje, ariko agire ico yungutse ngaha. Mana, turashaka wivugire natwe twumvirize, kandi naho twokumva utaduhaye inkomezi ntaco twobikoza, ariko turasavye kandi mpwemu yera wawe baturongore, kugira ngo aya majambo tugira twumve aze kutwubaka kandi aze yubaka ishengero ryawe. Mana, turazi inkuru twarayironse, ubutumwa turungiye bwaradushikiye, umwami Yesu ari mu kuza. None mwami, turaje imbere yawe, twaremeye gukora kugira ngo natwe tube muri ba bakozi bo mu bihe vya nyuma. None rero urakoze nyaguhora ku ngoma, mpaye karibu mwene data, kandi mpaye karibu n'uwo wese azotwumviriza akadukurikira akanezerwa amajambo y'Imana. Urakoze Mana Uhoraho, urakoze nyene icubahiro, urakoze mutananirwa, urakoze Sega w'amahanga. Ishimwe n'icubahiro n'ibibi vyawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Uwo turi kumwe rero ni umukozi w'Imana adasanzwe, bamwita Mutama kubera ibikorwa. None ndashaka ngo atwibwire umukozi w'Imana Pasteur Prosper Yakaremye. Kandi ndanezerewe no kuba Imana iduhaye kano kanya. Nitwa Yakaremye Prosper nk'uko mwamaze kubivuga mu kanya. Sindi umukozi w'Imana adasanzwe, ndi umukozi w'Imana idasanzwe. Hanyuma ndanezerewe nuko Imana iduhaye kano kanya kugira ngo tuvugane. Ndi mu gihugu c'Uburundi, nkorera ibikorwa vy'Imana mu gisagara c'i Makamba. Ndubatse n'umukenyezi wanje Nibigira Cecile, Imana ibahezagire cane. Dufise abana 7, Imana ibahezagire. Aha, no munsi nungutse gishasha. Mbe waruzi yuko umufasoni wanje nawe yitwa Nibigira? Oya. Muri kino kiganiro tugarutse ku uco twifuza kukubaza cane cane. Muri kino gihe ubutumwa ubona bwihutiwe bwo kubwira ishengero canke kubwira abizera n'abatizera nubuhe? Murakoze Pasteur. Bwa mbere twongeye kubashimira n'ivy'ukuri, gishiha turamahoro, turakomeye. Turashima Imana kubw'ibikorwa Imana igenda idukorera mu buryo butandukanye, kandi dushima Imana yuko Imana ikizigamye ishengero ry'Imana, bahereye ku bungere bacu b'ishengero n'ishengero ryose. Hanyuma ubwa kabiri
nza kugerageza kucishura nk'uko muvuze, ariko kubera ishengero ry'Imana cyangwa abakozi b'Imana turi mu isi, kandi dutegerezwa kubwira abari mu isi ubutumwa bubafasha kubandanya bashingira intahe Imana mu gihe barimo no mu karere barimwo. Nsanga ishengero, abakijijwe n'abadakijijwe, bakwiye kumenya igihe aho kigeze, dufatiye ku bihe bihari, ku byo tubona, ku byo twumva hirya no hino mu kibano. Nibyo byadufasha kumenya ubutumwa dukwiye, nibyo bidufasha kumenya ubutumwa bukwiye bujyanye na kino gihe cyacu. Ni igihe rero cy'iherezo, ni igihe kibi nk'uko bitwereka ari byinshi. Nibaza rero ko aribwo butumwa dukeneye nk'ishengero, nk'abakijijwe n'abatarakizwa, tukaraba icyo Imana ivuga mu ijambo ryayo mu gihe nk'iki. ivuga iki none? Rivuga ko bino bihe bigoye, ni ibihe bigoye. Bibiliya biduhishurira, nibaza ko aribyo tuhava tunaganira ko ni ibihe bigoye. Ariko tugire rero ko kubera ko n'inyota yo kumenya ngo none twokora iki, tugire iki, twebwe abizera tugire iki, abatizera bakora iki. Kumbura hariyo abakirwa barabaza ati none bagabo ba mama tugire iki? Murakoze cyane. Reka muri kano kanya nanje nibwo butumwa nari maze kwitegurira uyu mutumiro, nibwo butumwa nari mfise kuvugana namwe. Bunagize iminsi buri mu mutima wanje, kubera yuko isi turimwo uhagera abangene imeze, irimo ibintu byinshi bituma abantu bose bibaza. Abantu bose baribaza ibi n'ibiki. Hari ibintu byinshi bivugwa ko n'amajambo menshi, haba mu bijyanye n'imibano, mu bijyanye na politike, mu bijyanye n'ubutunzi, mu bijyanye n'amadini. Hari ibintu byinshi rero bituma abantu bose bibaza ati bino n'ibiki. Hanyuma rero mu bihe nk'ibi twibaza duti mbega Imana yo ivuga iki, mbega Imana yoyo ibi bintu bitubwira ko iki. Nagomba nsangire namwe ijambo ry'Imana mu cete cya kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo. Ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo hazoza ibihe bigoye. Nagomba ku kibazo mwambajije muti rivuga ibiki, ni ijambo ry'Imana nyene ritubwira yuko ari ibihe bigoye. Aha niho nagomba tuganire. Aya n'amajambo umukozi w'Imana Pawulo yavuganye n'umwana we mu kwizera Timoteyo. Hari kera cyane, hari kera mu kinjana cya mbere. Urumva haraciye imyaka itari mike ijya kwaba 2000. Mugabo amubwira ngo hazoba ibihe bigoye. Nagomba tuze kuganira umenye yuko mu minsi y'iherezo hazoba ibihe bigoye. Ikintu cya mbere nagomba ko twibaza ko ni ibihe by'iherezo. Ni ibihe by'iherezo. Mbega ibihe by'iherezo bitangura ryari? Kuko ni ikintu gikomeye cyane kumenya ibihe by'iherezo ni ryari bitangura mu buryo bwa Bibiliya. Usomye mu Baheburayo igice cya mbere uhereye ku murongo wa 1 kugeza ku wa 2, hatwereka ngo kera Imana yabaririye ba sogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Muri iyi minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashiriyeho kubasamuragwa wa byose, niwe yahaye kurema isi. Rero ibi bihe by'iherezo bitangurwa n'umuzo wa Yesu. Umuzo wa Yesu ca gihe turi mu ntango z'umwaka. Mbere nongeye kwipfuriza umwaka mwiza abantu bose bariko barakurikira kino kiganiro, mpereye ku muryango wa Pasiteri Irere duhe turavugana.
uko iminsi itera yigirwa imbere turi mu bihe by'iherezo. Mugabo nagomba ngo ibihe by'iherezo rero byatanguye kuva ca gihe Yesu yavuka, ca gihe twari tugize iminsi turiko turibuka muri iyi minsi turimwo. Kuva igihe rero Yesu avutse, igihe ibihe by'iherezo byari bitangwa n'ijambo ry'Imana ryatubariye ngo muri iyi minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo ikunda. Ni ukuvuga uwandikiye Abaheburayo ariko arerekana ngene Imana yagiye ivugana n'abantu bayo uhereye mu bihe bya kera. Hama rero ngo muri ibi bihe by'iherezo bijanye n'umuzo wa Yesu, igihe Yesu aje mu isi, twovuga nk'uko yari aje gutanguza ibihe by'iherezo. Bitangura wenyine kuko ni n'ibihe byatangujwe n'umuzo wa mpwemu yera. Hariya mu Vyakozwe n'Intumwa 2:17-18, Petero ariko arigisha abantu bari i Yerusalemu batangajwe n'ibibaye, yababwiye ngo bizoba mu minsi y'iherezo niko Imana yagize, nzosuka mpwemu wanje ku bari n'umubiri bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, n'imisore yanyu izobona ivyo yeretswe. Iki ni igihe mpwemu w'Imana yasukwa. Urumva rero waba umuzo wa Yesu ca gihe yavuka, kwaba umuzo wa mpwemu yera wabaye i Yerusalemu, vyari ibihe bitangurira ibihe by'iherezo. Pasite, ibi rero nivyo bihe by'iherezo turimo, tuza turi muri vyo rero, tubimazemo n'iminsi myinshi cane. Mbere urumva nca nsanga rero nibaza ikintu gikomeye. Urumva ibihe by'iherezo bitangurana n'umuzo wa Yesu, bitangurana n'umuzo wa mpwemu yera. Twe twizera ijambo ry'Imana, haciye imyaka myinshi cane rwose, kuva mu kinjana ca mbere niho Yesu yaza, niho mpwemu yera yaza agasukwa kuba ari n'umubiri bose nk'uko Imana yari yabisezeranye mu gitabo ca Yoweli. Ikibazo rero kica kihaba, uhaye urasoma mu ijambo ry'Imana ukaca uraba ugereranya n'ingene ibihe bimeze, tuca dusanga rero twebwe turi kw'iherezo ry'ibihe by'iherezo. Bisanga rero turi kw'iherezo ry'ibihe by'iherezo. Twebwe muri iyi myaka yacu, muri iyi minsi turimwo, turiko tunipfurizanya ko igenda iraza, biboneka imyaka tuyijanye, ariko turi mu bihe bihereza ibihe by'iherezo. Iki nico kintu ca mbere nagomba menyeshe umuntu ariko aratwumviriza. Turi mu bihe bihereza ibihe by'iherezo, kandi umuntu wese arumva yuko ari iherezo, nuko biba bigira bihere nyene, biba bigira bihere, kuko turi mu isi y'ibifise intango bikagira mw'isi ifise intango bikagira iherezo. Turi mw'isi ifise intango bikagira iherezo. turi ni isi y'ibigira intango bikagira iherezo, bitagumaho. Ni ukuvuga yuko inyuma y'ibi bihe hari ibindi bihe twiteze bishobora kubaho, ariko ntagomba kuvugana namwe muri uyu mwanya. Jewe nagomba ariko abizera mu ijambo ry'Imana tuzi yuko mu nsozera za bino bihe Yesu Kristo umwami wacu azogaruka. Ariko reka ngume hano mpaye ndavuga kuri ibi bihe by'iherezo, cane cane ngomba kuvugana n'abahe baradukurikirana ko ari ibihe bigoye, ibihe bigoye nico kinini ngomba kuvugako. Hanyuma rero ahantu twasomye ijambo ryatweretse ngo umenye yuko mu minsi y'iherezo hazoza ibihe bigoye. Umenye yuko mu bihe
minsi y'iherezo hazoza ibihe bigoye, nivyo twasomewe. umenye yuko muri isi ya nyuma ibihe bigoye, kugira ngo umenye yuko bigoye birasaba ubumenyi. Hanyuma rero kumenya mu buryo bwa Bibiliya, mu buryo bw'umuhero, guhishurirwa ashobora kuduha, guhishurirwa duhabwa na mwemu w'Imana. Dore turavuga rero ko ari ibihe by'iherezo, mbere ari ibihe binagoye, birakugora bamwe kumenya, nk'uko na Yesu yabiduhaye ko akarorero mu nyigisho ziwe, agiye muri Matayo 2:5 uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 13, usanga Bibiliya itubwira abakobwa, inkumi. Izo nkumi ngo harimo abanyabwenge n'ibipfu. Hanyuma rero dusanga ngo bari biteze umukwe, bari biteze uhava aza kubajana. Naho ubwenge bw'abantu rimwe rimwe bushobora kugomba kubihakana, turi mu rugendo kandi Yesu azogaruka. Ivyiyumviro by'abantu canke inyigisho z'abantu bahakana Imana ntibizobuza Yesu kuza, ntibizobuza iki gihe turimo yuko ija ku iherezo ryaco, kuko nk'uko twariko turabivuga turi mu gihe c'iherezo. Rero birasaba kumenya. Ubwo bumenyi rero nariko ndasobanura bano bakobwa, abanyabwenge ngo bari bagize ubwenge, bajana amavuta mu matara yabo, bongera bashira n'ayandi mu macupa y'integakiba yo kwitegekanya ibishobora gushika. Abandi nabo ngo bari bafise amavuta mu matara gusa. Amavuta ni mpwemu yera. Hanyuma iki gihe rero ni igihe abantu tubanye babona ntaco babona, kubera yuko babona byose bimeze neza. Vyasaba ubwenge, vyasaba ukumenya, ngo twavuze ngo umenye Imana. Rero ukumenya ikuduha ryari, ukumenya ubwenge. Dusomye mu Migani 1:7 hatwereka ngo kubaha Uhoraho niryo tanguriro ry'ubwenge. Ubu bibi rero canke kumenya ko ari ibihe by'iherezo, kugira ngo tubimenye bidusaba ubwenge, kandi ubu bwenge si ubwo twiga mu mashure, ni ubwenge duhabwa kubwo kubaha Uhoraho, kubwo kuba muri twebwe twarahaye Yesu ikibanza ca mbere, akaba umwami n'umukiza wacu. Ivyo nivyo biduha ubwenge, nivyo biduha gusobanukirwa ibihe tugezemwo, ingene ari ibihe bibi. Ndashitse nca niyumvira ingene abantu bashobora kubaho barize amashure ya hano mw'isi, kandi ni vyiza, bafise ubwenge bwo kuranya birya na biriya, mugabo ubwenge bwo kumenya Imana, bwo kumenya ibihe aho bigeze, ugasanga ntabwo bafise. Kandi burya iyo umuntu hari ibyo atazi, hari ubwenge abuze, hari ibyo ataramenya, hari ibyo aca akora. Iyo umuntu amaze kumenya ibintu, hari ibyo yirinda, hari ukuntu yifata bitewe n'ubwenge bwiwe, abitewe n'ibyo azi, n'ibyo yize. Ibintu rero byo kuba mu Mana biratwigisha, bikadushitsa ahantu hadufasha kwirinda, bikadushitsa ahantu hadufasha kumenya ibyo dukwiye gukora n'ibyo tudakwiye gukora. Iki gihe rero c'iherezo ca nyuma kigoye, kiradusaba kumenya. Uko kumenya nabwo ko, nkuko nariko ndabivuga, tuguhabwa nuko umuntu aba yubaha Uhoraho, aba yaramenye Imana. Inkuru nziza nuko Imana ubwayo yadusezeraniye twebwe abizera yuko izotwigisha. Mw'Izaburi ya 32 ku murongo w'8 havuga ngo, nzokwigisha nkwereke inzira ucamwo, nzokugira inama, ijisho ryanje rizokugumako. Muri ibi bihe by'iherezo
bishobora kuba ibintu byinshi bigoye. Imana itwemera ko izotwigisha ikaturongora, twigishisha mpwemu yera, itwigishisha ijambo ryayo rikagenda ritumurikira riduhishurira ibikwiye. Ikindi kintu twasomye muri rino jambo ry'Imana rero kinakomeye cyane, nagomba kumera nk'ubuteba ko gatoya. Ijambo ryatubariye ngo umenye ko mu minsi y'iherezo hazobaho ibihe bigoye. N'ibihe bigoye, hajya niko twasomye. Iri jambo bakoresha mu kuvuga ngo bigoye ni ijambo rigomba gusobanura, uravye mu ndimi Bibiliya yanditswemo, rigomba gusobanura ngo ni ibihe bimeze nabi, birimwo ububi bugoye kwihanganira, ububi bugoye guhagararamwo. Iri jambo bavuga ngo bigoye rikoreshwa kandi hahandi muri Matayo 8:28 bariko baravuga ku mpwemu mbi Yesu yahuye nazo ziri mu muntu. Izo mpwemu mbi ngo zari mpwemu mbi zikatse. Rero bino nibihe birimwo impwemu mbi, birimwo abadayimoni bakaze batuma abantu bagira imyifato iteye ubwoba. Mu bisanzwe ukuntu bino bihe bigoye, ahantu bonera ukugora kwa bino bihe ni imyifato, ni ivyiyumviro, ni ingene abantu babona ibintu muri iki gihe c'iherezo. Hari ibintu byinshi bidutangaza. Ibi bintu bidutangaza, nari ngombye gutanga akarorero. Umuntu akomeye w'umugabo afise ubwenge, twibaza ko afise ubwenge, mugabo ugasanga ariko avuga yuko ku wewe yumva yipfuza kurongora umugabo nkawe. Uhararaba ibi bintu si ibintu ndemanwa, si ibintu bijanye n'uko Imana yateguye ko ibintu biba. Kuko usomye mu Itanguriro nk'akarorero kuri ico nari mvuze, usanga Imana igihe yarema umuntu w'umugabo ikamushiraho Adamu, yaciye yivuganyeho nyine ati si vyiza ko uyu muntu yibana wenyene, reka ndamurondera umufasha bakwiranye. Adamu amaze kubona Eva umugore wiwe, niwe yaciye amubona ko ari umugore wiwe. Ubwo ubu tugeze ahantu kubera impwemu mbi, abadayimoni bakaze nk'uko nariko ndabivuga, bameze nabi, baragiriye nabi abantu, ku buryo umuntu mu mibereho yiwe canke mu vyiyumviro vyiwe ahinduka kugeza ku rugero rw'uko yipfuza ibitari bikwiye no kwipfuza. Umugore akipfuza umugore mugenzi we, umuntu ugasanga muri we yipfuza ibikoko. Aka n'akarorero kamwe mu bintu bitwereka yuko bino bihe bigoye kubera biriko bikoreramwo abadayimoni, kandi udafise ukumenya kumwe nita uguhishurirwa ubona ari bisanzwe. Urabona ko bafise n'ingene bavyita muri ibi bihe, ni uburenganzira bw'umuntu. Abana abantu b'inkewa bakwiye ahubwo gukingirwa no kubahirizwa. Kera mu vyigwa vyagirwa vy'ubwenge bavuga yuko abantu nk'abo, abantu baciye mu mashure baravyibuka, bariko bariga ivyigwa bijanye n'imico, bavuga ko abantu bafite imyifato nk'iyo baba ari abantu bagize ibibazo mu mico, baba imico yabo iba yarahungabanijwe canke iba yarahutajwe, mbere baba bakeneye ubufasha bw'abaganga. Mugabo ubu kubera ari ibihe bigoye bimeze nabi, abantu ntibakibibona gutyo, kandi biterwa n'uko none biterwa n'iki? Biterwa n'iki kugira ngo abantu babe barahinduye ingene babona ibintu? ibintu vy'ingene abantu babona ibintu, ikintu kibihindura biterwa n'uko umuntu wo muri ino minsi y'iherezo yarirukanye Imana muri, yarafashe ingingo yo kugenda nk'uko yiyumvira gusumba uko Imana yiyumvira. Nayo Imana yaturemye
niyo yarizi ibyo tugirira ikimazi nk'uko twasomye muri Zaburi ya 32 ku murongo w'8 hamwe atubwira ngo nzokwigisha nkwereke inzira ucamwo nzokubwira inama. Bisanzwe abantu ubu ntibagikeneye inzira ihuye n'ibyo Imana igomba, ntibagikeneye inama y'Imana. Rero Imana ikibareka bakaba kahebwe, hanyuma bakagenda uko bagomba. Kandi ingorane bizotuzanira nibaza ni uko iyo umuntu ateye akagera Imana, ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana n'icokoko, ico bariko barabiba nico bazokwimba. Biratera ubwoba rero, ni ibihe bigoye. N'ibihe bigoye, nivyo ndumva ni ibihe bigoye. Abantu barahinduye ingene babona ibintu, ivyo bita indwara ubu nivyo bita iterambere, niko nobivuga. Yego bavyita amagara meza. Birakomeye. Yego. None ko mbona ngo mu mashengero amwe canke ahantu hamwe usanga n'abo bantu bafise n'ibikorwa no mu mashengero, bivuze kwiki none ivyo? Niho hari akaga gateye ubwoba, kuko nivyo no gusozera nsaba, dufise ingorane yuko abantu bari mu mashengero ya Yesu yitirirwa Kristo, mugabo batazi Yesu, bataramenya Imana. Ahanini twasomye muri kino gice ca gatatu, hamwe muri igice ca kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice ca gatatu hano ku murongo wa 5 havuga ko bafite ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwabo. Ni ukuvuga yuko bari mu mashengero, bari mu madini atandukanye, kandi yitirirwa Yesu. Numva n'ishusho ni forme inyuma, baboneka umenga barubaha Imana, mugabo muri bo bahakana ubushobozi bwabo. Bwa bushobozi buduhindura bukaduha akameremere k'Imana, arivyo Bibiliya yita kuvuga ubwa kabiri yariye muri Yohana igice ca 3, barabuhakana, ntibabuhaye ikibanza ngo bahinduke. Rero kubera bari batemeye ngo bahinduke, mu bisanzwe umwana w'umuntu ntashobora kubaho hatariho ubushobozi bumwe cyangwa ubundi bumukoresha. Bavuga tutemeye ko ubushobozi bw'Imana buba muri twebwe bukaturongora, ubushobozi bw'abadayimoni buca buza bukaba aribwo burongora umwana w'umuntu. Rero amashengero ya kino gihe arimwo abantu nk'uko twari turavuga mu kanya gahetse, bari mu by'Imana mubwo batarabishurirwa. Ni hahandi navuga muri Matayo 25 turi kumwe, harimwo abanyabwenge n'imburabwenge. N'amajambo aremereye mpaye nkoresha, mugabo ndemera ko muri iki gihe cy'iherezo harimwo abantu bari mu mashengero mugabo batazi niyo bariko baraca, batazi iby'ubwami bw'Imana, batakigira ijambo, kuko ijambo turihabwa n'Imana kandi ijambo ukuri ni Yesu. Kuko babaye batakimenya Yesu ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Rero iyo utamaze kugira Yesu nk'inzira n'ukuri n'ubugingo, urahushagirika, iby'isi ivuga nivyo uca wemera, kandi kubera baba bataye ukuri, kuko ukuri ni Yesu. Nico kibazo rero dufise. Ndemera ko ari abantu bari mu mashengero bitirirwa Yesu mugabo batazi Yesu. Urumva ko ari ibintu by'ikinyurane pastor. Bikomeye rwose. Ego none duhanura iki ko ibihe urumva ni vya nyuma, ni iherezo ry'iherezo, ukora iki? Murakoze cyane. Mugani w'abandi bo mu byakozwe n'umwa 3 ngira ngo babaza bati mbega dukora iki? Ico kibazo ni kibazo nanje niyumviye ko ndiko ndiyumvira kuri aya majambo y'Imana, kandi nagomba kutishurisha amajambo umukozi w'Imana Petero yavuze. Naha mu byakozwe n'intumwa 2 ku murongo wa 38 avuga ngo Petero arabishura ati
nimwihane umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharirwa ibyaha byanyu kandi muzohabwa ingabire ariyo mpwemu yera. Nashaka mvuge pasi muri iki gihe nk'iki hari abantu ibintu biza byaramaze guhitana, biza byaratwaye. Hari abantu baza barafashe ibyiyumviro by'isi aba ari byo bareka bibabamo, birabaganza, bakoreshwa nabyo, bakigendera mu by'ijambo ry'Imana rivuga. Rero ijambo ry'Imana ritubariye ngo ikintu cya mbere cyo gukora ni uko umuntu yihana. Mu bisanzwe kwihana ni ukwemera guhindura ibyiyumviro byacu tukabireka, tukabishyira ku wenyine. Niwe ashoboye guhindura ubugingo bwacu iyo tumuhaye umwanya, kuko amaraso yiwe niyo adukiza kandi akatwoza ibyaha. Tugaca duhindura ibyaremwe bisha. Duhindutse rero ibyaremwe bisha, dushobora guca tuba hano mu isi mugabo tutifata nk'abo mu isi, kuko jewe nita abo mu isi aba bantu babayeho bisunze ibyiyumviro binyuranye n'ubugombe bw'Imana. Icya kabiri twabonye hajya ni uko twabonye ngo muzohabwa ingabire ariyo mpwemu yera. Umuntu arakeneye kuzura mpwemu yera, kuko nibwo bushobozi bushobora gutuma duhangana na bino bihe bigoye. Abadayimoni baturwanya bakabura inkomezi kuri twebwe tukajya tubanesha. Mbere naho byosaba yuko tubabaza canke duhamwa, tudatahurwa, tugashobora kubyihangana tukabona dushinga intahe. Nariko ndavuga rero ni iruhande yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wacu akaduhindura, turakeneye ubushobozi bwa mpwemu yera. Mpwemu yera wenyine akaza akaba muri twe kuko Imana Yesu yarabitwemereye. Mpwemu rero niwe ashobora gutuma duhagarara, tugahagarara muri ibi bihe bigoye, kuko icyo tudategerezwa kwirengagiza ni uko muri ibi bihe bigoye twebwe abakristo ntituzobandanya koroherwa. Ntawo kwibaza yuko ubu muri iyi minsi y'iherezo, muri ibihe bigoye, kubaha Imana bizoba ibintu byoroshe. Hari amakuru nasomye muri ino minsi anyereka yuko abakristo barenga 1,260,000 bashobora kuba bari mu ihamwa hirya no hino mu isi. Urumva yuko ibi ni bimwe mu bitigiri byerekana yuko kuba muri Kristo Yesu ntibizokwama ari ibintu bitworoheye. Dushobora guca mu bibazo. Kugira ngo dushobore guhagarara, turakeneye ubushobozi bwa mpwemu yera. Turakeneye inkomezi zishobora gutuma naho byo dusaba ko dutotezwa tuzira ibyo twizera, duhagarara tukavuga duti ibyo twizeye n'ibyo nyene. Ico nico dukeneye, kuko ijambo ry'Imana ryarabitugabishije kera. Nyine twasomye muri cete cya kabiri cya Timoteyo 3:12 hari amajambo avuga ngo kandi abagomba kugenda bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazohamwa. Tubayeho mu bihumenga, imibabaro ntikikiri ikintu dukwiye kwitega nk'abakristo, ariko reka mvuge yuko muri ibihe by'iherezo, iruhande yo gukizwa tukakira Yesu, tworondera kuzura mpwemu yera. N'ibyo bibiri rero nibyo byihutiwe tuvuge kuba ari we wese. Ego. Mwene data Pasiteri Yakaremye Prosper, turagushimiye cyane. Twashaka ngo dusengere kandi na bene data batwumvirije, kumbure aho bari hose, baba bakijijwe canke batarakizwa, kugira ngo nabo
aya majambo avuzwe abubake kandi hagire igihindutse muri bo. murakoze kadusenga Imana. Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye ingene wabanye natwe muri kino kiganiro. Turasengeye abantu badukurikiranye batarakizwa baha agakiza, kandi dusabiye abizera bakumenye ubongere inkomezi. Bandanya. Nuko rero Yesu duhaye kaze kugira ngo umuntu wese Mana atarakumenya kumenye, kandi wongere inkomezi bene data bamaze kukumenya. Mu izina rya Yesu batize muri mpwemu yabwo bashoboye guhagarara. Mana urakoze, bezagire Pasiteri Irene n'umuryango we bakomeze mu gikorwa cawe. Dusengeraniye twese ngo twongere inkomezi, kw'iherezo uzoduhe guhurira mw'ijuru kw'iherezo rya bino bihe. Tubisenze mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Urakoze mwene data Pasiteri Yakaremye Prosper. Twabanye nawe, twabanye ngaha ku buryo butoroshe, ariko kandi turashima ko uyu mwanya ubonetse. Amajambo twariye n'ay'ingenzi, inzandiko twazanditse kandi turaza tuzoshira no muri komantera aha hasi, kandi tuzoraba aya majwi tuyaterateranye mu buryo bwo kuri audio, kandi ndazi ko utazobura ico bumarira bene data. Yesu rero abahezagire. Murakoze. Murakoze namwe. Mudushikirize intasho abo muri misiyoni Gishiha, na cane cane abo imakamba. Turabakunda cane, turabakumbuye. Yesu abahezagire. Amen.